Nanone ndabaramutse nanabahe n'ikaze mwese banywanyi bacu mukunda amakuru n'ibiganiro vya misi yose tubashikiriza. Ndabahaye ikaze mwese nanabakengurukira kukuntu mudahengeshanya kudushigikira mu bikorwa vyacu vyo kubashikiriza amakuru abagezweho avugwa mu gihugu ndetse n'ibindi muba mwaragiye munyegezwa, ayavugwa muri politike n'ibindi vyinshi, mu mutekano, mu butunzi, ubutungane, hagati y'akazina muntu n'andi makuru menshi abagarukwako. Dore ingingo nkuru nkuru ano makuru yacu ari buze gushimikirako. Muri ano makuru turaza kubabwira ukuntu ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwuguruye uruganda abakozi babwo bagahagarika ivyo bikorwa. Turaza kubabwira abo hagaritse ivyo bikorwa n'icatumye ibikorwa bihagarikwa. Muri ano makuru kandi turaza kubabwira inkuru ivugwa i Ngozi, aho hari umwigisha yaciriwe gupfungwa imyaka 7. Ico azira turaza kubaha ido n'ido. Nayo muri Gasorwe umwe mu banywanyi ba CNL yanyurujwe. Ni bande bamunyuruje? Turaza kubabwira uko ivyo vyagenze. Hari n'izindi nkuru nyinshi turi buze kubashikiriza. Mu gisata c'umutekano, umuhari M23 ubandanya kwiyagurira aho ufata. Abarwanyi ba M23 barigaruriye igisagara cose ca Bihambwe, kiri ku birometero 3 uvuye i Rubaya. Ni igisagara kirimwo ubutare mu karere ka Masisi muri Kivu yo mu buraruko, mu buseruko bwa Kongo iharanira intwaro rusangi. Bihambwe yaguye mu minwe y'abarwanyi ba M23 inyuma y'intambara zikomeye zabahuje kuri uyu wa kabiri n'abarwanyi ba leta yita abo gukorera mu ngata, abasirikare ba Kongo bakorera muri ako karere. Abanyagihugu baba Ibihambwe bahungiye mu gice ca Mema, abandi nabo berekeza Rubaya. M23 yashitse Ibihambwe inyuma y'intambara zikomeye zabereye i Kaundu na Buhumba hafi ya Kabaya. Turiko duhungira Imema, rero ntituzi neza uko bizogenda kuko M23 ikomeza kwigarurira ibibanza. Ibishikirizwa n'umunyagihugu aba Ibihambwe nkuko bivurwa na Gervais Hakizimana, umukuru w'amashirahamwe daharanira ivyicaro vya politiki Rubaya. N'ubwoba burangwa mu banyagihugu benshi baba mu mihana yegereye Bihambwe na Mema, batinya ko umwanya n'umwanya intambara zishobora kwaduka. Uko niko yabishikirije. Kubwiwe Rubaya iraronderwa cane na M23. Muri kino gihe Bihambwe iri mu maboko ya M23, ivyo bigaca bitera ubwoba abanyagihugu baba i Rubaya kuko ari mu gisagara ca Masisi kirimwo ubutare. Twibaza ko abategetsi bategerezwa gufata ingingo zose zikenewe zo gucungera umutekano kugira babuze M23 ko ikomeza yigarurira ibindi bibanza. Ntituzi iyo tuja kuko M23 yigaruriye ibarabara rya Rubaya Mushaki aherekeza Igoma. Uku niko yabishimangiye. Kukaba nkako M23 yazindutse igaba igitero mu gitondo co kuri uyu wa gatatu mu bice vyinshi no mu misozi iri mu burongozi bwa Bashari mu gice co mu bumanuko bw'akarere ka Masisi. Abo mu mashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike bamenyesheje ko abarwanyi ba M23 bamaze kwigarurira burundu igice cy'igisagara ca Mweso, ahazwi cane kw'izina rya Bushanga. Hariho amazindwi zirenga 3 hafarafashwe n'abarwanyi ba Nyatura bari kumwe n'abamayimayi. Intambara zarasubiye gutangura mu masaha yo mu gitondo ca kare kuri uyu wa gatatu. Abarwanyi ba M23 nibo bafashe iya mbere mu gutangura gutera ku birindiro vy'imirwi yo kwirarira
iri mu gisagara ca Mweso no mu micungararo yaho. Ivyamenyeshejwe na Ambroise Dunia, umukuru w'amashirahamwe adaharanira ivyicaro vya politike mu burongozi bwa Bashari. Ubu yamenyesheje ko abanyagihugu bariko bahungira mu bibanza vyegeranye n'ahacunzwe n'abasirikare ba EAC barungitswe gukoreramwo, na cane cane amazone nka Barungu na Kirorirwe. Twibuke ko abasirikare b'umuryango w'ibihugu vyo muri Afrika y'umuseruko bibonekeza mu bice bimwe bimwe vyahaganzwa na Bashari mu ntumbero yo kwegukira ibibanza bivuyemwo M23. Ubwicanyi burabandanya naho hashizweho amasezerano leta ya Kongo hamwe n'abarwanyi bashizeko umukono, ariko M23 ibandanya kwigarurira ibice bitandukanye. Tuve muri Kongo ni inkuru yariciye ku masonga. Tugaruke muri Gasorwe aho hari umwe mu banywanyi ba seneri yanyurujwe. Viateri Nzigo, umwe mu banywanyi b'umugambwe seneri, yaranyurujwe akuwe iwe muri komine Gasorwe mu ntara ya Muyinga, uburaruko bushira ubuseruko bw'u Burundi, mu gitondo c'uwa gatatu w'uwa 29 Ntwarante. Yanyurujwe n'abantu bari mu modokari. Abanyagihugu bavuga ko ari yigendereza. Kuva ico gihe umuryango wiwe urahagaritse umutima, ntugira amakuru kuri we. Kubw'amasoko ya SOS Media Burundi, muri komine Gasorwe imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux yarashitse iwe. Yahamagawe n'umwe mu bari muri iyo modoka. Umuryango wiwe uvuga ko bari abapolisi. Abapolisi baramuhamagaye akiryamye. Imbere yo gusohoka, Nzigo yaruguruye idirisha kugira ngo arabe uwo muhamagaye. Inyuma yo kubona ko ari abapolisi, yaciye atabaza bagenzi biwe b'abaseneri. Abo bagabo baciye bamusimbira ko bamwuriza ku nguvu imodoka itagira imparati. Ni kumwe mu bo mu muryango avuga. Kubw'ayo masoko nyene, abapolisi bamutwaye mu modokari atamutahe, baboneka ko bariko berekwa inzira n'umuntu yari mu modokari imbere. Abanywanyi ba seneri batabaje bavuga ko iyo modokari yamenyekanye neza na neza ni modokari y'igendereza yatwaye mugenzi wacu, niko vyashikirijwe n'umwe mu banywanyi ba seneri. Iyo modokari yagiye yerekeza ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga, ariko gushika ku mugoroba wo kuri wa gatatu nta muntu n'umwe yarafise amakuru ku kibanza apfungiwemwo canke ko yoba akiri muzima. Umuryango wiwe n'abanywanyi b'umugambwe seneri bavuga ko barondeye mu busho bwose bagaho barabura, basaba ko yorekurwa vyihuta. Mu ntara ya Ngozi, umwigisha yaciriwe gupfungwa imyaka 7. Muti uyo mwigisha we yoba apfunzwe aziriki? Ezekieli Minani, umwigisha wo kuri Centre Iribe ya Ngozi, uburaruko bw'u Burundi, yaciriwe igihano co gupfungwa imyaka 7. Yagirizwa gushurashuza ku nguvu umunyeshure w'umwigeme w'imyaka 18. Sentare nkuru y'intara ya Ngozi yasomye urwo rubanza kuri uyu wa gatatu wa 29 Ntwarante. Igihano co gupfungwa imyaka 7 kwa kuburenganzira bwo gusubira kuronka akazi ka leta ku butaka bw'u Burundi, ihadabu y'ibihumbi 100. Nico gihano catangajwe kuri uyu wa gatatu na sentare nkuru ya Ngozi igicira Ezekieli Minani. Umwigisha yagiriwe n'icaha co gusambanya umunyeshure wiwe w'umwigeme w'imyaka 18. Minani yari yafatanywe itonga ariko arasambanya uwo mwigeme mu cumba ciwe mu mazu yakira ingenzi ku mugwa mukuru w'intara ya Ngozi. Ivyo vyabaye ku munsi wa 4 w'indwi iheze. We yahoze hari umuhanuzi wa buramatari w'intara ajejwe imico n'akaranga
ategerezwa kandi kuriha indishi y'akababaro y'imiliyoni 2 z'amarundi ku muryango w'umwigeme yasambanijwe. Adatanze ayo mafaranga, Ezekiel Minani azoca apfungwa umunyororo w'amatsindikiro w'imyaka 10. Sentare yasomye urwo rubanza inyuma y'umwiherero ku munsi wa kabiri. Mu gihe c'urubanza rw'ikibiriraho rwo kuri uyu wa kabiri, uwo mwigisha yaburanye yemera icaha. Ezekiel Minani yari yasavye ko icaha ciwe cogabanywa gushika gufungwa amezi 2. Izo aba ari zimwe mu nkuru zivugwa cane zigaruka ko mu gihugu c'u Burundi. Ariko nanone mu gutangura no makuru twababwiye ukuntu tuza kubabwira ko ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu bwuguruye uruganda abakozi babwo bahagarika ivyo bikorwa. Mu gitondo c'uwa 30 Ntwarante, Orikome ishirahamwe ryishinze kurwanya igiturire n'isesagurwa ry'amatungo ya leta yari ryatunganije uruganda kubijanye n'iduga ry'ibiciro bihagarikiwe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusange n'umutekano. Abapolisi barongowe n'umukoroneri mu gipolisi baraje barugara ivyo bikorwa vyari vyatumiwemwo abafata ingingo batandukanye mu bisata vya leta n'abigenga. Ibikorwa vyari gutangura isaha 3 vyatanguye bicerewe amasaha 2. Abantu batari bake abarongitswe n'inzego zitandukanye, amashirahamwe mpuzamakungu, bamwe mu baserukira ibimenyesha makuru hamwe n'umuhinga umwe mu bijanye n'ubutunzi ntibazi ico bari bukore. Ku muryango w'inzu y'amanama ahategerezwa kubera uruganda muri karitsiye ya Kabondo, uburengero bw'igisagara ca Bujumbura, hari abapolisi harimwo n'umukoroneri mu gipolisi ariko atanga amategeko. Bamwe mu baje muri urwo ruganda bari muri iyo nzu y'amanama, abandi nabo bari hanze. Rimwe na rimwe hari abantu binjira aho hantu biboneka ko batazi aho bagiye canke ico baje gukora. Umuraririzi yarasohoye umugabo yambaye impuzu mbi ariko ararenguza. Umunota umwe inyuma yaho yaciye aragaruka. Ni umukozi w'igendereza, nuko nyene babikora mu kumviriza ivyo abantu bavuga, niko umwe mu bitavye ibikorwa avuga mu bugongoshwe. Inyuma yiwe uwundi mugabo yambaye neza yarinjiye araramutsa waje muri ivyo bikorwa, aciye bugufi biramugora kwivuga uwo ariwe. Je mva ngaha mu nzego mu bushikiranganje, niko yadidiganya. Yaciye abwirwa ko hari uwatumiwe ava mu bushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu, banamutumira gusangira n'abandi icayi. Ibikorwa vy'ugo ruganda vyahavuye bitangura inyuma y'isaha 5 z'umutaga. Hari hahejeje kuronka uruhusha rw'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu nk'uko vyatangajwe na Gabriel Rufyiri, yarahejeje kuvugana n'umushikiranganje abijejwe. Inyuma y'uruganda, Gabriel Rufyiri yaciye ahura n'abanyamakuru kugira ngo abahumurize. Yarashimiye Martin Niteretse, umushikiranganje ajejwe amashirahamwe yigenga, ku bijanye n'ivyabaye. Avuga ko hari abantu bafise intumbero mbi batanezerezwa n'ibikorwa vya Orikome bakanabesha abategetsi. Haraheze indwi abapolisi bari bagerageje kandi kuburizamwo ibikorwa vya Orikome mu gisagara ca Bujumbura. Igikorwa harimwo mbere uwuserukira ubushikiranganje bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano hamwe n'uwuserukira igisagara ca Bujumbura. Muzokumva abantu nka Rufyiri basaba ngo ngabanye ibiciro vy'ibifungurwa nabo badakora. Tubabwiye nabo ngo borore n'imiburiburi inkwavu 5 no kuja kurima ntibumva. Agomba ndamuhe amata y'inka zanje canke umwimbu w'ibiraya vyanje ku buntu, niko umukuru w'igihugu yaneguye nk'uwishura umukuru w'ishirahamwe Orikome mu Burundi yari yamusabye gufata ingingo zibuza abategetsi urudandazwa. Aravyunyura rwose, ariko abwira urwaruka rw'ikoraniro ku
ku mugwa mukuru wa politiki Gitega ati amara umwanya ariko yumviriza ibihuha vy'abantu bashaje bafise ivyiyumviro vyashaje. Rwaruka abo bantu dutegerezwa kubihoza, bari mu myaka ya za 90 bafise ivyiyumviro vyaboze. Ivyo vyivugwa n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye batazira General Neva.